Yasubiye kubaramutsa mwibanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu ubutungane, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biravugwa mu gisata c'umutekano, aho leta y'u Burundi ibandanya ihakana ko atabasoda b'u Burundi bariko bararwana na M23, mu gihe umunsi ku munsi hagumye hatahukanwa ibiziga by'abasoda b'abarundi babaguye mu ngwano ibahuza na M23, ingwano abasoda badatahura ico izabamarira, bikaba ari ibintu biteye ubwoba kandi binababaje biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane mu gisoda, aho hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa mu basoda. Hakaba hari abasoda bakomeye cane bariko barategura kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko amakuru ariko dushikira ntahumuriza, n'amakuru ateye ubwoba yerekana nyine ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igisoda ku buryo bukomeye cane, ku buryo ubu ngubu aho bigeze abasoda bamwe na bamwe batarikiriko barabyihanganira, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarasinye amasezerano agurisha igisoda cy'u Burundi, aho muri no minsi abasoda benshi bariko baratoroka igisoda, abandi bagafatwa bagapfungwa, abandi bakaba bari kwicirwa mu ntambara ibahuza na M23 muri Kongo, abandi bakaba barafashwe miri na M23. Ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko leta y'u Burundi yasohoye itangazo ikavuga ko nyine atamusoda n'umwe w'u Burundi ariko ararwanira muri Kongo, mu gihe umunsi ku munsi hagumye hatahukanwa ibisiga by'abasoda b'abarundi bariko baricirwa muri Kongo mu ntambara batariko baratahura, mu gihe igihugu bariko bararwanira cyo kibafata nk'abantu nyine baje kwicira amafaranga, ku buryo kitwitwararika ubuzima bwabo, ku buryo biboneka neza ko bariko barajyana ku rugamba n'abasoda ba Kongo ndetse n'insoresore za Wazalendo, amaze abasoda b'u Burundi ba Kongo n'insoresore za Wazalendo zigata abasoda b'u Burundi ku rugamba, bigatuma abasoda b'u Burundi bapfa ku bwinshi kandi bakagenda atana ibikoresho bafise bihagije, ibiriko biratera impfu nyine za buri munsi z'abasoda b'abarundi, byose nyine bikaba bimaze kurengera abasoda nka bose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakabona ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni cane kandi bibabaje, aho nyine we yironkera amafaranga nawe agatanga ubuzima bw'abasoda. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora gufatwa n'abasoda bakamubaza ku buhemu ariko arakorera igisoda, kuko uko ariko aritwara birerekana neza ko ariko ararondera gusambura igisoda muri rusange, kandi abasoda nka bose bakaba batabyihanganira. Akaba ariyo mpamvu hari akarwi gakomeye cane k'abasoda kariko karategura ikintu gikomeye cane. N'amakuru menshi atandukanye arabana n'abasoda b'abarundi bamaze gupfira mu ntambara muri Kongo tugira ngo tubashikirize, ndetse n'ibintu bikomeye cane abasoda bariko barategura kugira ngo bihore Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya baba mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare b'u Burundi barenga 10 harimwo intwazangabo 2 bariciwe mu ntambara zibahuza na M23 muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi barenga 10 harimwo n'intwazangabo 2 zifite ipeti rya majoro nibo bimaze kumenyekana ko biciwe mu ntambara zabahuje n'umuhari wa M23 kuri uyu wa mbere mu karere ka Mushaki no mu micungararo yaho ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Nayo abandi barenga 10 barakomeretse, hakaba n'ayandi makuru y'abandi basirikare ataramenyekana iyo barengeye, aho benshi bavuga ko bashobora kuba barafashwe mpiri na M23 canke se bakaba bariciwe ahantu hatagaragara, akaba ariyo mpamvu ibiziga byabo bitariko biragaragara. Intambara zatanguye kuri uyu w'Imana uheze zija gukomera cane kuri uyu wa mbere mu bice byahitwa Sake na Mushaki. Ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'abasirikare ba Kongo kandi bambaye umwambaro wa Kongo zo muri batayo Atafuko zari zegereye ahitwa Mushaki mu ntara ya Kivu y'Uburaruko.
Amakuru atangwa n'abasirikare bari mw'ako karere kabereyemwo imirwano yemeza ko Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe yatwara imwe mu makampanyi ya batayo y'umunani yarahasize ubuzima. Undi yahasize ubuzima ni Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja. Majoro Ndayiragije akaba yari mu ntwazangabo z'abahinga mu gukoroka mu ndege, akaba yari muri poromosiyo ya 37 ya isikamu. Nayo Majoro Pascal Ngendakumana batazira Faraja bagenzi we bavuga ko yinjiye igisirikare avuye mu muhari FNL hari mu mwaka wa 2009, akaba nawe yari muri batayo y'umunani ya Tafoko irongowe na Lieutenant Colonel Adesilas Singirankabo. Ayo makuru atangwa nyine n'abasirikare abandanya yemeza ko zo ntambara zabahuje n'umuhari M23, aho kandi hari izindi ntwazangabo zibiri zaguye muri iyo ntambara. Ayo makuru atangwa nyine n'abasirikare abandanya yemeza ko izo ntambara zabahuje n'umuhari wa M23, hoba kandi hari izindi ntwazangabo zibiri zaguye muri iyo ntambara. Ayo makuru nyine akavuga ko hari abasirikare barenga 10 bakomeretse, muri bo hakaba harimwo Majoro Andre Ndayizeye yarajejwe ibikorwa by'ingwano muri batayo y'umunani ya Tafoko. Hari ngo n'abandi basirikare bahasize ubuzima bataramenyekana igitigiri cabo, kandi hakaba n'abandi benshi cyane babuzwe irengero, aho benshi bavuga ko kuva izi ndwano ziriko zirahuza M23 ndetse n'igisoda ca Kongo n'insoresore za Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi zimaze kwatikira zirenga 700, kandi byose bikaba biri kuba nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaguma mu gacerere, mu gihe abarundi batari bake baguma kubaza ibijanye n'icyo nyine ingabo z'u Burundi ziriko zirazira muri Kongo. Ayo makuru nyine akavuga kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari abasirikare batazwi iyo bagiye, maze ngo hamenyekane ico babaye. Ibyo bitanga kw'iperu ngo ni situation confuse kuko ngo ataramenya ico babaye. Ku rubuga rwa X igisirikare cy'u Burundi cyagirije kuri uyu wa kabiri umukuru w'umuhari M23 Bertrand Bisimwa ko ibyo ariko arashikiriza ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu mirwi iriko irarwana na M23 ari kinyoma gikomeye cyane. Amakuru kandi abandanya dushikira nuko havugwa imyidogo n'agashavu byinshi mu basirikare barungitswe canke biteguriye kurungikwa mu ntara ya Kivu y'uburaruko guhangana na M23, kuko barafise agashavu gakomeye cyane kuko bagenzi babo bagiyeyo bariko baratahanwa ari biziga, bakabona ko nabo nyine ikisigaye nta kindi ari ukugerayo bagahita bicwa kandi ntibagire n'ico basigira imiryango yabo. Abo basirikare bakavuga ko badatahura ico bariko baragwanira muri ico gihugu, mu gihe na bene co FARDC na Wazalendo byagaragaye ko badashaka kurwana iyo bageze ku rugamba rw'intambara, ahubwo baca bahitamwo kuyanyaga bagasiga ku rubuga rw'intambara abasirikare b'u Burundi bonyine bakicwa ku bwinshi. Ibiriko birabatera agahinda, bakabona ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, ariko leta y'u Burundi ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo yizimanganye iyo dosiye, amaze izavuge ko abasoda b'u Burundi bariko barajya muri Kongo, bariko barajya kurwana n'abahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho nyine ikinyamakuru cyandika kandi cyegereye ubutegetsi kimaze kwerekana nyine ko abasoda bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 ndetse n'impunzi ziri mu Rwanda imahama ziriko zirifatanya na M23, bakaba bagira ngo bazabone ico bazasigurira abarundi igihe nyine ibintu bizaba bimaze kugera ahagaragara, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko umwanya n'umwanya ashobora gufatwa akabazwa ku bijanye n'ibiriko birabera muri Kongo, kuko nyine yaragurishije igisoda, bizwi neza ko nyine aronka amafaranga menshi cyane, ariko ayo mafaranga ntagire n'umusoda uyabonaho. Byose bikaba biriko biratera abasoda agahinda, bakavuga ko byanze bikunze bagomba kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye. Leta y'u Burundi yoba igiye yaronka isiguro izifashe igituma iriko yifatikanya na Kongo mu kurwana na M23. Haraciye iminsi ingabo z'u Burundi zagirijwe n'umuhari wa M23 umaze igihe urwana leta ya Kongo ko ziriko zifatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo mu kubagwaniriza hamwe.
Kuva aho M23 yerekaniye ku mugaragaro abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba, igisirikare cy'u Burundi cagumye mu gacerere aho benshi bari barindiriye ko cokwemeza cankwe kikabeshuza ibyo byatangajwe na M23. Ikinyamakuru ikiriho cegereye cane ubutegetsi bw'u Burundi co catangaje ko umuhari wa M23 mu mirwano urimwo mu ntara ya Kivu y'Uburaruko uriko ukoresha abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda bahunze mu mwaka wa 2015. Ibyo bamwe n'abandi bahaye babona ko leta y'u Burundi yoba igiye yaronka insiguro zifashe igituma iriko yifatikanya na leta ya Kongo mu kurwaniriza hamwe umuhari wa M23. Kibikishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ikinyamakuru ikiriho cegereye cane ubutegetsi bw'u Burundi catangaje kuri uyu wa kabiri ko gifise amakuru y'uko umuhari M23 ukoresha mu mirwano impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ikiriho cagize giti yinjiza mu bya gisirikare impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mahama. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ryoba naryo nyine ryagumye mu kuguma mu gacerere kuri ico kibazo. Bene wacu bariko bashirwa ku risongoye na M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ikiriho kirongera kirakamenyesha ko abafasha kwinjiza impunzi z'abarundi mu gisirikare ca M23 ari bamwe mu basirikare batorotse igisoda c'u Burundi mu mwaka wa 2015 baca bahungira mu ikambi ya Mahama. Uko kwinjiza impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda muri M23 bifashwa n'abasirikare batorotse igisoda c'u Burundi bagiyeyo mu mwaka wa 2015. Nabo nyine bariko bapfira ubusa mw'iyo ntambara itigeze iba iyabo. Ako rero n'urupfu rw'ejo rwa kapiteni Gafaranga yiciwe ibambiro muri Masisi. Niko ico kinyamakuru cegereye ubutegetsi bw'u Burundi cabandanije candika kikavuga nyine ko ariyo mpamvu abasoda b'u Burundi bariko barajya kurwana muri Kongo. Kuba ikiriho catangaje ibyo bamwe n'abandi babona ko kwabaye uguserura icumviro kwa leta y'u Burundi mu kwerekana aho ihagaze mu bimaze iminsi bivuga ko iriko ikorana n'igisirikare ca Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Kuba kirya kinyamakuru c'ubutegetsi cavuze impunzi z'Imahama hamwe n'abasirikare bagitorotse mu mwaka wa 2015, leta y'u Burundi igiye guca ironka icirwazo mu ntambara irimwo na M23 ko iriko irwana n'abarundi bagize ruhara mu igeragezwa ryo kurihirika ubutegetsi bwo ku wa 13 Rusama 2015. Ubu bariko bashaka kuza gutera u Burundi bafashijwe na M23. Ico cagirije cyonyine kizoba gikwiye. Niko mwe mu barundi aba mu gihugu c'Ububirigi twavuganye asigura, akavuga nyine ko ari byo Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ari gushaka gusigurira abarundi kuko biramaze kuba ibintu biteye ubwoba kandi babaje kubona abasoda bacu bariko baricwa umunsi ku munsi, mu gihe biboneka neza nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yamaze gutanga abasoda bacu nawe akirongera amafaranga. Ariko ibyo byose nyine bikimara kugenda gutya, mu gisoda bahise basohora itangazo ryerekana ko atabarwanyi babo bari muri Kongo, ko abasirikare babo bari kurwanira muri Kongo. Ibyahise bitera urujijo rukomeye cyane kandi bizwi neza ko abasoda b'u Burundi bari kwaragwanira muri Kongo abenshi bakaba bari kwaratwahukanwa ari ibiziga. Igisirikare cy'u Burundi kirahakana ko ataha abasirikare bacu bari mu ntambara za M23 muri Nord Kivu. Nk'uko biri mu itangazo ryaciye ku rubuga rwa X rw'ibiro bikuru by'intwaramiheto ngo witwa Bernard Bisimwa arongoye umuhari w'abagwanyi ba M23 ngo ariko arambika ibara igisirikare cy'u Burundi aho acagiriza kwivanga mu ntambara zihuza M23 n'abasirikare ba Kongo. Mu itangazo Bernard Bisimwa yanditse yavuze ko hari bamwe mu ngabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwa EAC bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo boba bagiye kwifatikanya n'imihari irwana yegamiye leta ya Kongo kugira ngo bagwane n'umuhari M23 mu ntambara ziriko zirabera mu ntara Nord Kivu. Colonel Floribert Biyereke avugira urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi avuga ko ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bizwi aho biherereye kandi ko batigeze bava mu makambi yabo. Kubwiwe ngo amajambo mwene ayo yerekana ko M23 yoba ifise yindi migambi yo gusomborotsa ingabo z'u Burundi.
akagabisha ko nka hamwe hogira ikiba ku ngabo z'u Burundi zofata ingingo zo kwivuna. Ariko Bernard Bisimwa arongoye M23 we akavuga ko bamaze kwitura umunyamabanga mukuru wa EAC biyamiriza ukwivanga ku Burundi kwaba ukwa politiki canke uko mu buryo bwa gisirikare mu gushigikira imihari irwana na M23. Byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe abarundi batari bake bafise imyidogo ikomeye cyane kubera abasoda babo bariko baragwa ku rugamba, byose bikozwe nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye waronse amafaranga menshi ndetse n'akandi karwi gakomeye cyane karongoye igisoda nga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko hakaba hari amakuru duhejeje kuronka ateye ubwoba yerekana uburyo ki abasoda bariko barashaka uburyo ki batorera inyishu ikibazo kiri mu Burundi, bakabona ko batakemera kuguma bicwa batazi ico bariko barazira, bakaba bariko barashaka uburyo ki bakora imyivumbagatanyo bagatembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru tukiriko turatohoza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri s'abonner kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.